Karibu kandi ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Mu ndwi iheze nari navuze ko iyi video uno munsi nzabwira video ya nyuma isozera urukurikirane rw'amavideo maze iminsi ngira. Ku bataziravye maze igihe nkora amavideo avuga ku bijyanye n'inyigisho z'ibinyoma hamwe n'abavugisha b'ibinyoma. Ni sujet abantu benshi badakunda kuvuga ko surtout abakristo no mu eglise ntibazivuga ko. Sinzi igituma by'ukuri, ariko Kristo ubwo yarabivuze ko, hama intumwa zarabivuze ko mu gihe cya nyuma hazobaho inyigisho nyinshi zidagaze ku ijambo ry'Imana, abigira abaprofete, ibintu nk'ibyo Bibiliya irabivuga ko. Ariko abakristo ntidukunze kubivuga ko, umenga hari n'abataratahura ko turi mu gihe cya nyuma, umenga baracarindiriye ko icyo gihe kizoshika. Niyo bariko babivuga baraba hirya hariya kure, umenga si ibintu boraba naho baherereye muri eglise aho basengera. Donc umenga si ibintu bishobora kuba kuri bo canke aho basengera, umenga ni ibintu bya hariya. So izi video nazikoze kugira ndabakebure, ndabagarukane muri Bible, mwibuke ico Bibiliya ivuga, hama umwe wese yisuzume, umwe wese arabe ahereye ahari, aho yita ngo ni eglise, aho asengera, umupere spirituel wiwe, uyamugaburira ijambo ry'Imana, yumve ku by'ukuri ko ibyo yamugaburira ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nciyumvira kugira izi video nari nashatse gutanga ama example, fata ama video amwe ari kuri social media canke ama prophecy, ibitangaza, ndabizane ndavyerekane muri iyi video nk'umuntu ariko avuga ubutumwa yigisha abantu, hama kuri ayo maverse yavuze n'izo nyigisho tuje tuja muri Bible, twumve ico Bible ivuga kuri ivyo umuntu ajeje kwigisha. Hama ndabereka ukuntu abantu benshi bari manipule muri eglise, abantu benshi bigishwa ibintu bitari byo, bitari ijambo ry'Imana, kandi bo bafashe nk'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ariko by'ukuri ariko atari ijambo ry'Imana. Hari ibitangaza byinshi tubona bikorwa mu ma eglise, ariko ari ibintu abantu bagiye bifondera, bakicara ngaho kugira babemeze ko bakora ibitangaza, bakicara ngaho bagafondafonda ibintu, bakagira ibiki, babizana mu maso yanyu mukabona umenga ni ibitangaza, ariko by'ukuri atari ibitangaza Imana yakoze. Hakaba n'abandi bakora ibitangaza atari Imana yabibakoresheje. Hari amaka menshi nka za Nigeria, za South Africa, hari amaka menshi nk'ayo. Hari n'abagiye meme bafatwa mu bubeshi nk'ubwo. So iyi video nashaka kugira conclusion, nashaka kubwira abakristo wowe uri gukurikirana iyi video, impwemu mbi zirabaho, abigisha b'ibinyoma barabaho, abafaux prophètes barahari, bashobora kuba bari naho usengera, bashobora kuba ari uyo wita ngo daddy, ngo père spirituel. Titre y'izi video rero nayise ati abigisha n'abavugishwa b'ibinyoma. Kumbure bamwe bari barindiriye ngo umenga ngira ndabahe formule y'ukuntu bazomenya uyo muntu ko aba yambaye n'ibiki. No, solution si yindi, kubamenya sukundi. Nk'umukristo ukwiye kubaho usoma ijambo ry'Imana, nk'umukristo ukwiye kubaho ufitanye imigenderanire n'Imana, nk'umukristo ukwiye, imbere yuko pasiteri wawe aza canke uyo wundi wita ngo père spirituel, imbere yuko aza kukubwira iby'ijambo ry'Imana, wewe ubwawe wari ukwiye kudevelopa relation n'Imana, ukamenya Imana, ukamenya ivyiyumviro by'Imana, ukamenya icyo Imana idushaka ko itugomba ko nk'abana b'abantu, ibintu nk'ibyo. Plus ukugiranira imigenderanire n'Imana, plus ukumenya ijambo ry'Imana, biba byoroshe kumenya ikintu kitava ku Mana. Umuntu akora igitangaza
kitava ku Mana urabimenya. Umuntu aza kubwira inyigisho zisoundinga umengana ukuri, uca uzimenya ubwo nyene ko zitava ku Mana, kuko Satani ari male nawe arigira umumarayika w'umuco. Biblia niko itubwira, arashobora kwigira umumarayika w'umuco akazana ikintu akwereka ko ari ukuri ariko by'ukuri atari ukuri. Igihe cyose uzobona bazokubwira ijambo ry'Imana canke ikintu wumva umengana ukuri, wagishira mu ngiro, aho kwica kamere yawe, aho gutuma kigutuma usa iryo jambo, aho kuguhindura ugasa na Kristo, ukabona ahubwo iryo jambo riduza kamere, riduza ubwibone, riduza ukwikunda muri wewe, ego ikaduga. Iryo si ijambo ry'Imana. Ariko ibyo biragoye cyane mu gihe utisomeye ijambo ry'Imana, umenya ibyiyumviro by'Imana, uba ufitaniye imigenderanire n'Imana. Biragoye gutahura, biragoye ko uzobimenya. Hama ikindi, baragerageza kubanza ku brainwashing abantu, bakabakoropa, bakabamanipira ku buryo ijambo ryose aza babwira mubona ko ari ukuri, ntimunabaza, usanga utanakibaza, utabaza ngo urondere uquestioninge umenya ati eske ibintu avuze kweri biri biblique, Bible bivuga kwiki, reka nje mu jambo ry'Imana aho ndondere numve icyo Bible bivugako. So iyi video shaka kuvuga byinshi, nguma ngaruka hahandi. Abakristu benshi ntibasoma ijambo ry'Imana. Abakristu benshi umenga baja muri eglise dimanche gusa, basohoka bagaca baja mu byabo business canke amashuri canke ibindi. Ukamenya ibintu by'Imana n'ibintu byo kujamo ufise ingorane, uja kubwira Imana ingorane zawe, ufise ibikugoye, donc uja kwiprofita wirondera ko ivyiguha. Siko bimeze, siko bikwiye kumera ku Mana. Imana niyo ituma tuba, niyo itubeshejeho, nibwo buzima. So kumva ko icyo twita ubuzima bwacu ugaca ukigira icya nyuma canke icya kabiri, uba utaratahura ibyo urimo. Gira Imana uko nyine ari ubuzima, reka bube ubuzima, relation n'Imana, udevelope relation n'Imana. Mes chers amis, turiko tuja mu bihe aho hagiye kuba ibihe bigoye cyane ku isi. Umuntu atazi Imana ku giti ciwe, umuntu atazi Imana babe bazinanye n'Imana, numva ndamufitiye impuhwe nyinshi cyane. By'ukuri sinzi uko azobaho. Ndabinginze mu develope relation n'Imana, mureke kudepanda kubo mwita abakozi b'Imana, ngo abapere spirituel, ba dadi n'ayandi mazina, abaprofete n'ibiki. Depanda ku Mana, soma ijambo ry'Imana. Bamwe mushobora kuba mudatahura ibi bintu ndiko ndavuga, kandi ndabitahura. Bamwe shobora ibi bintu mvuga canke amaposte maze hafi imyaka 5 nandika kuri Facebook, bamwe bishobora kugira sense meme no mu myaka 10-20 iri imbere. Ubu bamwe mushobora kutabyumva, mushobora kutabitahura. Naco bituma nakoze aya video yose nzoyabika kuri Facebook page yanje hamwe no kuri chaîne yanje ya YouTube. Nzozibika zigumeho, ndazi ko arabo zizofasha, harabo zizokugurura amaso, zitume batangura kwiyumvira. Bamwe ubu ntibashobora kuvyumva, ariko mu gihe kiri imbere niyo zizotangura kugira, donc izotangura kugira sense, bavuga ati bijya bintu wa muntu yavuga. Ariko ndasaba Imana ibafashe bamwe ntibazoze ku ashamvuge gute, ndavuze ijambo nkoresha, ntibizobe trop tard, reka nkoresha iryo jambo.
igihe ntikizobe cyararenze. Please subiramo aya mavideo wumvize icyo nagenda avuga muri buri video, wumve icyo Imana ivugana nawe kuri izi video. Nk'umukristo urakeneye kugira relation n'Imana ku giti cyawe, apana kudepanda ku Mana. Soma ijambo ry'Imana. Abantu benshi bigishwa amavese nabi, abantu benshi ntibigishwa ijambo ry'Imana, bigishwa abantu, bigishwa ibintu biza bibaryohera biduza kamere, aho kwica kamere bigashira Kristo hejuru, bigisha ibintu bishira Kristo hasi bikaduza bo na kamere zabo. Iryo jambo niba riva ku Mana, jambo ryose riduza umuntu, rishira umuntu hejuru maze Kristo akaja hasi, iryo si jambo ry'Imana. So reka ndangiriza aha. Ndizera ko umuntu wese ku muntu yumva, nibaza ko yumvise. Hasigaye hamwe mu yera azovugana n'umutima w'umuntu wese yagiye akurikirana izi video, amutahuze by'ukuri icyo nshaka gushikiriza cyangwa icyo maze iminsi nshikiriza muri izi video. Imana ibahezagire.